je rero nkuko umvise imipango y'urubanza rwanje rwashushe rwakamvye wa muhungu nirwa nicaye ko nategura mariage imwe hamwe n'umukuru w'igihugu yicaye na Filipo hajya Filipo je namubwiye ni Filipo wewe nzogutera correction hamwe wowe usigara wenyene wifashuka ayasha na Filipo yaratwemeje hajya hanu kweli Filipo jewe rero nta bintu byo kuvuga ngo ni self service uzogenda wisereve azoba hariho n'udukapu ugacuta utahanye ibyo kujya oya sure ndakubwira ikintu kimwe vraiment twarakuranye kandi nawe urabizi twacanye muri vyinshi urumva rero ivyo nusavye amahero usavye niyazi magenda yaguye kuko byongeye mugeze nkawe wo erega Anjine reka ndakubwira ikintu kimwe wa muhungu buriya hajya udaterereye mu rubanza rw'umucuti rw'umugenzi numva hano no kubahuka kwera no kureka kubahuka nta muntu n'uyu azopfa guterereye oya vraiment je niyazi manda yabikore nakadagahungu kintu uzega kadagahungu kande kwa mutamaji ya ruguru nuzega ntuzarutarati ho ngaho ndamukunda rumva kana gatama kahajya kintu uzega karutarati ngaho ndakabona kaya gahungu ngeze n'umubwetse mviriza nterera je ngira urubanza kacakarantolide ahubwo ni kubabye nabajya ba Eric bose babaje bacu bahari yaho tukababariye ndamubwira ati wa muhugu ezigiye ngira itariki 27 wa muhugu je nzogira urubanza agere n'umudemu yashushe nawe nyene bahinza atari ni z'amakanzu yanyeretse ikanzu kuri WhatsApp oya wewe ntugire ikibazo urumva habwo nanje vyanjyoheye kuba wimve kugira mariage urumva wewe ntugire ikibazo jewe vraiment mahera ego kweli ngiye kuyumva hasi no hejuru vraiment je vraiment tubikore urumva rero wewe ikiriho ejo masa 8 nzoba ndi muhira ndiko ndakora bwabo kuguzinirwa ko hajya nyene urumva ikibazo jaye masaha gusa wo mbwiye wewe nta ntugire breme none uziko twakuranye sinobona guhara kweri wozuze nta nakiri kenzo canza ntori yo ponye nuna nakiri urazi impamvu je ukene nkangahe basi oya man ubonye ngeze muri devi ya 10 millions 10 millions muhungu ivyo ndumva ko ntivyoroshe kweri mwebwe nyene nimwe muzoyazana mwe nk'umuntu waza we ni wa mavemi siko cufata rero vemi siko ugwize n'abajama banje n'ijana nzokongera ko 30 vraiment nzokongera 50,000 aho ni sawa nta probleme kuko uzanye ko ntuzega yankopeshe jani 3 kubera usina bwagura matira apeti aho ni sawa ni bukebuke Numva ni bukebuke hama jewe nariko ndihuta ngo manje kuraba ntuzenye inde wa mugabo mwe hari haruguru hari mene yanje yanguriye ngo magende mpa mahera yasigaye ntuzi ko nayifise impene zitatu ni sawa jewe nta n'umwagazi mfite urumva ngo magende ampa mahera yari yasigaye ngo tuzosubira nta kibazo we po rero kibazo sipema imani ikwame hafi nda cyaposhe ngakwirigara kugira ngo mumasanga bice nisuya muhira kwijyamye we sawa nejo mariage umuhimbira haza mbalire Dr. Sure ndashaka umbalire ukuntu ushaka gushira ama invitation ku magroup atandukanye utambariye kugene bimeze ariko umuntu yakoze nje akaravye kwiga ariko ibintu wabikoreye iki ko utambariye papi ngo kwanza ngatuye ego kwiga oye ngo tuyage wene neza ko upapa wanje twamatublaga tudeshu wateza kwanza ukambalira papa ngira ntange ama invitation nizo invitation ukazimpa nkazicisha ko n'amaso nkaziraba nkamenya abantu ngira utumire ugene bangana ereka papa kwanza nakubwira ingene vyagiye mbalira ngene vyagenze nuko si je narakubwiye ko shaka urubanza kwa gaciro kandi urubanza ruri VIP
kirazira ko umuntu agusuzugura nawe wagiye kwangiriye ubugeni mu ngoro none wewe ukora urubanza wagacira atakintu wifiti wewe ushaka kumara amazi mu babahire wewe ushaka kumara amazi babahire umviriza basi ndakubwiye siko ko vyashise nta kundi turi bigenze siko jana kugiye turubanza rukogwa n'abantu mu abajama bose harabajama mujama mu yampari 50000 niyo nafyaturishijemo izi ntuzega zijya invitation hajya wabonye sawa ubu rero namaze kubaha abantu uzabajama bose kugira ngo intererano zitangure kuza hakiri kare ivyo sindabikwankiye mugabo jewe nk'umuvyeyi wawe nateza kubimenya nkawugira n'inama burya igitukira kure ntigisumba izosi mwana wanje nivyo bikuramo sindavyasi nivyo nk'umuvyeyi wawe wateza kubanza ukambarira nkabimenya nkamenya ibintu biko birakurikirana sinumve ngo amainvitation yakatangwa ku magrupe atandukanye ntazi n'ikintu na kimwe ikibazo cyawe akabaramazo urashaka kunta mu rugo ikibazo cyawe urampinga papa iyo ndabikubwira we ntwari kunyemerera ndagupinga je ndagupinga none ni naba ndagupinga ubutazogupinga basi wundi uwo mumbari wari asubiriza rero siko uzomukura he reka ntibibe birebire siko nibe birebire nibe bigufi niba ashaka ko bitaba birebire atacegeranyo naho gumungwanya ngo nkene yicegeranyo cy'amafaranga none gaba ico cegeranyo misoso uzuranzanira tous les jours ico cegeranyo misoso wamunzanira none ico cegeranyo ko ari wigifise papa ruzobihagarikira ruzobura umuntu uzego umuntu jewe nzobikora mugabo ntuzontegeke ngushaka ngo urubanza rumeruku yo umviriza erega papa wewe ukuntu ushaka ko ruba ni vya bindi vyo muri ya myaka yiwanyu naje nshaka ko urubanza ruba ya myaka yiwacu ya ubu turi muri wowe uzopfa umenye kwambara costume nk'oje sowe nambara papa genda kubwiki cy'ukuri je nubona jewe ntagukubise correction kwikoti nzokwambara kuri mariage nabene gihugu barayizeye kugira barinde bampazone ntatwara zone abene gihugu barayizeye nta ngorane ko birinze biba nkuko siko je ikosa narikoze kandi kwanza si ikosa nk'ubu hari umuja mu mwe yanterefonye ambwira yuko rebasha reka ndabrava ambwira yuko nze kumuraba angubita ubuvemi none vemira zo kurure amenyera gutwega tara yawe kwedi reka nwenga ariko mwana wanje ntumara amazi ntukore ibintu bizotuma jewe maramara muri aka karere ndabigusaba tumara amazi uzugurisha amatongo ngurisha amatongo we uri kusotera ngurisha yatongo ryo kumubone rya y'imyumbati nari ryo mu rubirizi y'ibiraya ngurishe kubwo urubanza bwawe ego kwera ico binyereka nta tonda rimwe ngurisha no bintera mu rushinge cyo rubudika ntacyo mugabo cindazi neza na neza ubonye rukambye ntuzokwemera ko bimara amara uzomara amara nyine minsi myinshi Sabrina wari waduheze ukamenga mpapfuye ngaha warihuse mutoya wanje utarabona kandi ndakubwira aho nciye hose nemba ngiye mu isoko baguma bamvuga jeje nyene wa mukobwa azotungurwa urazi ko twatumiye na Fizo kaza kuturimbira mu mariage yacu urumva ndakubwiye yuko vraiment urubanza sije nzabona rurageze ariko burya ko ndakubaza uvugira umugabo wawe ubona nyine uramwizera ko ariko amafaranga afise ari nayo kabisa je kubwanje nari kumuhanura vemajya amahera aho gukoresha urubanza nyine rumeze nyine kwa vyari akayakoresha imigambi umuhanura ko reka twiryohere amahera hari yasohore asesagugwe kuko ebana dufise intuze izi bwo kuvuka gwa mariage gwa rundi gurufu tarashikirwa reka tujye amahera gihari none nk'umwotora ayo mahera mukakoresha indi migambi yiki reka twiryohere amahera arahari reka twiryohere nani se wafise ayo mahera afise amatongo no mu rukaramu hose kandi yo muhungu umwe ahubwo nzi ko ari ivy'iwiwe noneho ugenda kurya vyasohowe none simfura mu muryango none ntazotorana naho ja ngaho nyamba umugabo wa nawe yavutse mu bahungu batandatu naho uzoronka kanusu k'iparcelle hajyanye ubure naho mwubaka sawa njye gusa ndakurabisha amaso
Oyasha Sabrina ndakubwire burya nukuza turaraba aho twavuye nta kuntu wogenda kurongorwa na babandi babakumva yari hari anya tubona abantu bafise amahera sha ndebe nje nasi aho rero washushe gusa nibitwengera amanye ntatwabonye n'umuntu afise amahera umuntu anyemeye yuko afise umunsi azonshikana mu nzu dushanda nk'imodoka ok félicitations merci naho yimaye hataragirana Mugisha Movie Company ubutigu barageze haguruka rero dutambira abageni bacu aho sha mukuru urasanzwe abageni tubakiranye ugweze abashitsi bahire baranizerewe ushavurana n'umwe abire kuriwe abashitsi bahire baranizerewe ushavurana n'umwe abire kuriwe kamutewe narubwira genda muzakwame mu bihe byose muishimira kwa kuwa mumeterewa vuga alhamdulillah kwa Allah mudahera imana mudasizira kwa kuwa mumeterewa vuga alhamdulillah kwa Allah mudahera imana mudasizira Papa, não me sinta tão bem com ele wenga. Não precisa cuidar. Ariko byukuri papa. Koko ugafata amaparisera yose, amatungo yose, amafaranga yose ukayaha musaza wanje kweli. Oya nukuri. Oya je mvumenga nukuri sinzi. Kuko iyaba basi mana je simva n'ukuntu nabivuga abatama bakera babazi kuntu batunganya ibintu mutama urashobora gutanga amafaranga yose ukono n'ibintu kujya ku rubanza rwa Sulemani umunsi umwe gusa wimanza ga papa n'ukuri oya n'ukuri je n'ukumega ntavyo nosabirako egire mwono nyine ukuri amafaranga mbega wibaza ko tuzasigara gute abantu barakwize baragutora ariko n'ukuri je mbona umenga n'ukuri sinzi byavuye kwiga mutama mwana wanje Estera murazi yuko ndabafise muri babiri Estera na Dr. Sure jewe kubona narakoze urubanza nkarujya rwagakura kujya ndarukorera Dr. Sure nase kumaramara mu muryango nase kumaramara mu babanyi mugabo Estera mukobwa wanje Kendo wakera nakoresheje ubwenge burya iyo umuhungu asohotse mu nzu kwa se arasaturirwa itongo ndabizi burya rero kubona naragurishije itongo ryo kumubone gurisha itongo ryo mu kibirizi ngaho rime y'ibiraya sinagurishije hose mukobwa wanjye Esther oya burya ibipande no muhaye murajya amatongo yose ibyo nagurishije nahari uko mutama ntazosaturirwa hajya nase kumara manda bwate ndabikoreje ibintu yego papa ibyo ndagutahura ariko nukuri muvyeyi wewe warafashe ego waramugaburiye nivyo ariko wakoze amakosa cyane mutama wari kumurinda kuko wewe ibintu yakoze kwabaye umva generation ukuntu ugwaruka rushuha mbega nukuri kwimana mutama
nayo frizone ucuragurisha kubera urubanza rw'umunsi umwe un jour vraiment man none wari wibaza yuko none nk'ubu ndazi ko azogaruka kugusaba ikindi nose umwana wawe nance ndi ngaha rindira ndabe wowe wakanzwe najya ama invitation yamaze gutanga ucukangwa n'ukuntu aguma gushuhagiza ucafata amaparcelle yose iyava kagera uramukusanyiriza uramuha jewe man reka ndindire ariko ndazi uzuca umubona kandi agaruka ngaha azawugusaba n'ibyo wasigaranye umukobwa wanje Esther kubona narabikoze nakubariye nase kumaramara mu muryango no mu babanyi na cyane cyane muri bajya abantu dukorana ku kazi bajya kuri zone urumva erega yari yamaze gutanga hirya no hino maguru atandukanye nanje ku kazi babo bambaza ati twifuza yuko urubanza rw'umuhungu wawe kogenda neza urumva mugo nayo naciye nkoresha ubwenge ndagucira gace uri taruzi ijyanka ijya kuri zone ijyanka yesi nayigurishije iri ijya anda ugenda nayibikishije ubwiye ko nayigurishije wese nayigurishije ariko umusaza wawe Dr. Sule aziko nayigurishije nayibikishije utekane rero ubwo ndagucira gace wewe Esther umusaza urabona ko yari yashatse kumara amazi no kusesagutsa umunsi byashitse nawe ugashaka kuba kugwawe kobwa wanje ntuzombere kigaba nka musaza wawe ndagusabye uzongera umugenzi uzuramhanuza ibicanke biriya kugira ndagufashe bakurakoze ariko rero kadindire ndabe uyu mukino wanyu iyo uzoherera kuko hajya wazi icyo utazi Dr. Sule hajya ndazi nta kintu yanze n'amahera kuri konti ndazi ko ari vide ariko nta mvura idahita reka turindire turabe ndagiye uragiye genda nanjye ngira ndabe ukuntu nogenda mu mirima ndabe ugena abakozi bariko barakora kurabona yuko amazi yazindutse ageze kure ho Sule kuki utansigiye amahera ya ratio gute gantuzi urakinye jenze ndaja gusaba ratio muhira none kibazo nigende umugabo ndi ngaho none kibazo kiri Jesse mbona ari ngorane yo kugira mama wawe akukopesha intumbita kubera ko mariage yaradukomvye ngaha muri ino nzu n'ubugesera yarakonso n'amafaranga agira plus de 10 millions nk'ubu ngiye kuraba ujya mu cameraman yadukame yambye yuko ngomba rya CD hakiri kare nawe uva gute we genda uko bizonanira je sinumva yuko jewe indwi imwe twakora mariage tukaja dupigika kuunya none umva tuzoca tubigenza gute siko wowe pambana mu nzira zose zishoboka turabe ko turya saa sita nabindi narumiyo jewe ibintu sinzobyihanganira kabisa ndumva narengewe indwi imwe tuvugize mariage none wani ibaze uraza amadeni ho nyene uraza amadeni mfise ubu visa amadeni kirenga kubera guse mariage sinzobyihanganira kabisa ndabona ko bizondengera mariage yatwaye haje uburyo bwinshi plus de 10 millions n'amafaranga n'uburundi burenga none biruhaye ibya mariage twatuma tukora mariage iba yabaye kugira ngo turonke ibyo dufungura wowe niwe wavuze tukeneye mariage V.I.P twarayikoze urabona ko namukubisa hasi Philip waramukubisa hasi ko narabibonye urumva rero wewe uvyihanganire siko wowe urabe nkimbuku urondera umukubi uvange n'umusoma biheze siko gusa ubikore je nta kundi ndi bubigenze siko none ndabona ubuzima buzonanira kubijewe genda wihangana umukubisi imfungurwa mu zindi nakundi genda simbona mwana wo kwishura genda kabisa ubigire